Igipolisi c'Uburundi n'iperereza mu ntara ya Gitega barategerezwa gusigura igandagurwa ry'umunyagihugu Gerard Bukuru batazira Bekere be nibugwa irengero ry'uwundi yitwa Prosper Niyonizigiye yari umugenzi wa Gerard Bukuru. Abantu baribuka yuko ku munsi wa gatandatu havuzwe igrenade yatewe mu gihe cy'isaha 2 z'ijoro hariya muri quartier Swahili kwibarabara rya kabiri mu gisagara ca Gitega. Iyo grenade vyavuzwe ko yakomerekeje bambe abantu indwi baciye bajanwa kw'ivuriro ritari kure yaho ahitwa ku Mucunguzi. Muri abo bakomeretse harabayemwo umuhungu umwe asanzwe ari no mu mbonerakure yitwa Gerard Bukuru batazira Bekere. Yarakomeretse ajanwa nawe nyene kw'ivuriro ryo ku Mucunguzi. Aho niho kandi umugenzi wiwe Prosper Niyonizigiye amaze kumva ko yakomeretse yamusanze aja kumuraba uko amerewe. Inyuma yaho gato abakozi b'iperereza bari barongowe n'utwara iperereza mu ntara ya Gitega Zaburoni Mfuranzima, abapolisi bari barongowe n'umukuru w'ikirindiro c'igipolisi mu gisagara ca Gitega yitwa Sylvestre Niyonkuru batazira sans erreur, imbonerakure n'abajejwe intwaro barahejeje basanga bakomeretse aho kw'ivuriro ryo ku Mucunguzi. Bagicika barateye ubwoba abavuzi maze baca bacakira Gerard Bukuru yariko aravugwa batangura kumukubita amakofi co kimwe n'uwaraje kumuraba Prosper Niyonizigiye. Inyuma yaho Gerard Bukuru yurijwe imodoka y'igipolisi yarimwo uyu mupolisi batazira sans erreur, bagenda bamujanye nkagiye kumubaza mu gihe wa Prosper Niyonizigiye nawe yashizwe mu modoka y'utwara iperereza mu ntara ya Gitega nawe nyene baramujana. Inyuma y'amasaha make ikiziga ca Gerard Bukuru catowe mu mwonga uri ku mutumba wa Jimbi. Abantu bakibaza ingene umuntu yarahejeje gutwarwa n'igipolisi yatowe ari kiziga muri uwo mwonga. Amwe mu makuru yatanguye gutangwa na bamwe mu bapolisi n'imbonerakure bavuga ngo Gerard ngo yagomvye kubatoroka baca baramurasa, ariko ikitari cumvikana n'ingene kiziga ciwe babonye ko carashwe mu gahanga, barabona ko yakubiswe ikintu mu mutwe. Abandi bahagira bati umuntu yari yakomeretse bikomeye mwiva adashobora gutambuka yariko arondera kubahunga bigenze gute. Icyanyuma bati nimba kwari ugutoroka none umuntu yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura ikiziga ciwe vyagenze gute ngo kibe cyari kigeze muri uwo mwonga hirya kure aho Ijimbi. Rero ibibazo ni vyinshi cyane gushika ubu bitariko birishugwa. Igipolisi c'Uburundi cyateza gusigura ingene ivyo bintu vyagenze, hanyuma uyu mupolisi yitwa Sylvestre Niyonkuru batazira sans erreur agasigura ivyashikiye umuntu yaratwaye. Ku rundi ruhande naho iperereza ry'Uburundi ryategeza gusigura iyo ryajanye Prosper Niyonizigiye, kuko nawe kuva afashwe abiwe baracamurondera ntibazi yapfungiwe, barabuze mu busho butandukanye ku buryo bikeka ko ashobora kuba yarahohotewe bikomeye canke akaba nawe yaragandaguwe. Ngaha hari ikindi kintu twokongerako. Tumaze imisi tubona kuva mu kwezi kw'icenda hari imbonerakure zifatwa zagirizwa ko zateye amagrenade zikaca zicwa n'igipolisi zitajanywe imbere y'ubutungane ngo zisigure iyo zikura ayo magrenade, zivuga abo bakorana, zivuge n'ababatuma. Gerard Bukuru ni imbonerakure nayo yariko yagirizwa ko ariyo yateye grenade yo ngaho mu Giswahili ca Gitega. None ni kubera iki bahisemwo kuca bamwica nkuko twaheruka kubibona biba mu Kanyosha, nkuko vyaheruka kuba vuba cyane mu Gatumba. Ahana harakenewe umuco, abategetsi b'Uburundi bagasigura ibi bintu kandi abakora aya marorerwa bakabihanirwa.